Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe, aka ni akanya keza ko kubikora. Nyamuneka ntiwibagirwa gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano kanya rero amakuru akomeye cyane amaze kutugeraho aremeza yuko M23 yamaze kwigarurira agace ka Kavimvira mu birometero bike cyane werekeza mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo. Uyu munsi kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa karindwi abarwanyi ba M23 bamaze gufata agace ka Kavimvira. Ni mu birometero bike cyane werekeza mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gatondo k'igenekerezo rya 4 habaye imirwano ikomeye cyane, amakamyo menshi atwaye abarwanyi ba M23 yagaragaye mu gace ka Kavimvira. Abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo bari muri kariya gace birukanse bahungira mu mujyi wa Uvira. Amasoko yacu yo mu barwanyi ba M23 nayo aremeza aya makuru. Baremeza neza ko M23 irimo kugenzura agace ka Kavimvira. Kano gace ka Kavimvira kariho umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, ndetse agace ka Kavimvira kagiye gakoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi mu kurungika abasirikare muri Kongo. Ubungubu rero ntabwo bigishoboka ko umuntu yava mu gace ka Uvira ngo anyure ku mupaka wa Kavimvira yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Umupaka wa Kavimvira urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Uyu munsi mu gatondo k'igenekerezo rya 4 kandi imirwano yumvikanye mu misozi ikikije igisagara cya Uvira. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 bamaramaje baravuga ko byanga bikunda bagomba kwigarurira igisagara cya Uvira. Ibintu byakomeye rero, urugamba rwambikanye ndetse abanyagihugu benshi bakomeje gutizabo. Hari amakuru avuga yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi nabo batangiye kudagadwa, ndetse bakavuga yuko urugamba M23 yatangije noneho ari urugamba rukomeye. Hari bamwe mu basirikare b'u Burundi bumvikanye bavuga yuko M23 irimo kubacanaho umuriro mu buryo bukomeye, ndetse biravugwa ko bamwe mu bakomanda ba FARDC baba batangiye guhungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko ku isaha y'isa 6:45 aribwo abarwanyi ba mbere ba M23 bari bageze mu gace ka Kavimvira. Abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo birukanse kibuno mpamaguru, maze kano gace gahita kagwa mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Hari amakamyo menshi y'abarwanyi ba M23 yagaragaye mu gace ka Kavimvira. Hagaragaye ibitwaro biremereye by'abarwanyi ba M23. Ibingibi rero byateye ubwoba bukomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Abategetsi mu Burundi batangiye kugira ubwoba, ndetse amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ari ibyago bikomeye ku gisirikare cy'u Burundi. Kuba M23 irimo kugenzura agace ka Kavimvira ngo ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo biratuma badakomeza gukoresha uyu mupaka wa Kavimvira kugira ngo igisirikare cy'u Burundi gitange ramforu ku basirikare bari mu gace ka Uvira.
Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira aremeza ko ubwoba ari bwinshi ku basirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo. Barimo kwikanga ko M23 yabigiye kubinjirana mu gisagara cya Uvira. Nyuma yaho M23 ifashe kano gace ka Kavimvira, ndabamenyesha ko hasigaye urugendo rutoya cyane rwerekeza muri Uvira. Ni intera y'ibirometero bitageze kuri 7, ndetse amakuru yizewe akavuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze gucengera mu gisagara cya Uvira. Ibingibi rero ngo biraza korohereza izi nyeshyamba kwigarurira aka gace ka Uvira nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Aka gace ka Uvira karimo abasirikare barenga 40,000, harimo abasirikare barenga 30,000 ba FARDC ndetse n'abazarendo, ndetse n'abandi basirikare barenga 10,000 b'igisirikare cy'u Burundi. Aba bose rero baryamiye amajanja, baravuga yuko biteguye gusubiza inyuma M23. Nyamara M23 nayo iravuga yuko yatangije urugamba rukomeye rugamije gutanga isomo ku gisirikare cya Kongo. Bano barwanyi batangije imirwano ikomeye ku gisagara cya Uvira nyuma yaho FARDC irashe indege ya gisivile yari itwaye ibipfungurwa ndetse n'imiti mu gace ka Minembwe. Mu itangazo M23 yasohoye yavuze yuko ibyakozwe na FARDC bitazagenda ubusa. M23 yarahiriye kwihorera ndetse igatanga isomo kuri FARDC. Nta wamenya rero niba kwihorera kwa M23 ariko kwatangiye, ndetse M23 ikaba yamaze kwigarurira agace ka Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni intsinzi ikomeye ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, kukaba gutsindwa guhambaye cyane ku ruhande rwa FARDC n'Abarundi. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi barimo kubyegereza neza umupaka wa Kavimvira ku ruhande rw'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi ngo gifite ubwoba ko M23 yatangiza ibitero ku mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse abategetsi mu gihugu cy'u Burundi bavuze yuko M23 mu gihe yakwigarurira agace ka Uvira ndetse na Kavimvira byatuma izi nyeshyamba zorohereza Red Tabara kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose rero kuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kwiyongera ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ibitwaro by'igisirikare cy'u Burundi bitunze ku mupaka wa Kavimvira, ibindi birimo kureba mu gace ka Uvira. Birimo kwigaragaza ko umunota ku wundi M23 ishobora kuraswaho n'igisirikare cy'u Burundi kiri ku butaka bw'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana rero imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. M23 irimo gukataza yerekeza muri uyu mujyi. Abarundi nabo baravuga yuko bafashe umutsina, ngo bararwana umuhenerezo byanga bikunda, ntago bemera yuko M23 yinjira muri Uvira. Gusa amakamyo menshi y'abarwanyi ba M23 amaze iminsi atunda abasirikare berekeza muri kariya gace. Biravugwa yuko General Sultani Makenga ubwiwe ari we arongoye iyi mirwano igamije kwigarurira igisagara cya Uvira. Ku rundi ruhande biravugwa yuko General Pacifique Masunzu wa FARDC nawe ari mu gace ka Uvira, kandi ko yiteguye guhangana mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Gusa amakuru yizewe atugeraho aravuga yuko bamwe mu basirikare ba FARDC b'abanyabwoba batangiye guhunga berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Hari amamodoka yagaragaye arimo gucikisha bamwe mu basirikare ba FARDC bavuga yuko badashobora gukomeza kwita kuri Songoye ngo bapfire mu mujyi wa Uvira. Ibingibi rero bikerekana gutentebuka ku ruhande rwa FARDC n'Abarundi, kuko M23 ishobora kubakubita umugenda mu masaha make cyane ari imbere.